Ese ndakubaza, bihora bishika ukabona urakora cane ariko ukabona iterambere ryawe ntiriva aho riri, ariko ukabona hari abandi bantu ubona bakora ibibayabaye ukabona iterambere ryabo ririruka ku muvuduko wo hejuru, ukibaza uti mbega ni guki mbona abandi bakora iterambere ryabo rikiruka ariko je nanje nkabona iterambere ryanje ritava aho riri, ugatangira kwibaza yuko amafaranga yawe woba ukorera yuko yoba afise agatunzi koba kayarya, kuko bivaye n'ukuntu ubona ukora ukaronka amafaranga ariko ukwezi kwaza kurangira amafaranga yawe yaguhereyeko, ukasanga wirirwa mu bagenzi ubabwira ati nguriza ukaraba bikagucanga, ariko ukabona hari abandi bantu ubona mukora ibintu bigomba gusa n'ivyo ukora canke ukabona mukora ibintu bimeze kimwe, ariko ukabona bo nyuma y'igihe gito ukabona ubuzima bwabo bwirutse ku muvuduko wo hejuru, ukabona bashitse mu kintu tokwita nk'ico twokwita ubukire. Rero ikibituma si kindi nuko si ukuvuga yuko udakora cane, ahubwo nuko hari amakosa ugenda ukora mu buzima bwawe. Ayo makosa mu gihe uyakoze ku mafaranga n'amakosa ushobora gukora ukabona yuko ari amakosa matoya, ariko ugasanga ayo makosa niyo atumye uhora aho waruri, ugasanga iterambere ryawe ntirishoboye kuva aho ryari riri, ahubwo ukazosanga uhoze muri urwo ruziga, uhora uguma muri urwo ruziga. Rero uyu munsi naguteguriye amabanga 6 atuma abantu batsinda mu buzima bwabo. Rero nawe ico usabwe nukumviriza amabanga hama ukiga kwisanisha n'amabanga hama ugashobora gusanga ubuzima bwawe burahindutse, kuko aya mabanga hari abantu benshi yagiye arahindurira ubuzima. Aba bantu bize kwisanisha n'amabanga bashobora kubona ubuzima bwabo bwahindutse mu gihe gito, kandi ubwa mbere bari abantu bari bameze nkawe. Rero ico usabwe nukumviriza iyi video kuva ku kintu ca mbere gushika ku ca nyuma, kuko ikintu ca nyuma nico kiriko kituma abantu benshi badatera imbere. Rero nawe nuko ushobora kumviriza ikintu ca nyuma hama ukiga kwisanisha naco, ukaraba kuntu iterambere ryawe giruka ku muvuduko wo hejuru. Sindiko ndakubesha, ibintu ndiko ndakubwira niwavyumva hama ukiga kuvyisanisha navyo mu buzima bwawe, nuko nyuma y'igihe gito uzoza ngaha wandika muri commentaire ushimira ati uvuga yuko nakubwiye urupfunguruzo rw'iterambere. Rero ico usabwe nukumviriza ikintu ca mbere gushika ku kintu ca nyuma. Reka rero tugende ku kintu ca mbere. Ikintu ca mbere gituma abantu batera imbere nuko azoba ari ba bantu bafise intumbero isobanutse. Namba uri wa muntu ubona udafise intumbero isobanutse, nuko kugira ngo uzoshike ku iterambere ryawe nuko ari ibintu bizokugora, kuko namba uri umuntu ushaka gutera imbere nuko bizosaba yuko uzoba ufise intumbero, ukavuga ati jewe mu myaka 5 ndashaka kuzokwibona ndi ngaha, ukamenya ati jewe mu myaka 2 ndashaka kuzokwibona ndi ngaha. Hama wamara kugira iyo ntumbero ugaca utangira kwiga ukuntu woshobora kurondera inzira yo gushikana kw'iyo terambere, kuko ntuzoshobora gushika kw'iterambere utaritekereje. Rero nuko wobanza ukagira ikintu wiyumvira, kuko abantu b'abakire n'abantu batekereza igihe kirekire, ashobora gufata nk'amafaranga akayashora mu kintu abona yuko kizoshobora kuzomuzanira inyungu nko mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 20. Ico kintu umukire akacizirikako akagikora, kandi akaba abona yuko ico kintu yuko muri kazoza ko kizoba gifise ikintu c'akamaro gikomeye. Ariko mu gihe abakene bobo ahubwo mu gihe agiye mu kintu abashaka kuja mu kintu ashobora gukora ijoro rimwe bugaza guca yabaye miliyoneri. Ariko ico no kubwira nshuti yanje nuko ibyo bintu bitabaho. Niwabona umuntu azoza kubwira ngo uje mu kintu ushaka gukora kugira ngo buce mu ijoro rimwe wabaye miliyoneri, nuko ico kintu azoba ari scam. Uwo muntu azoba ari karakubesha, azoba ari kashaka kukwambura, kuko ikintu no kubwira gushika ku bukire n'inzira itoroshe, n'inzira igoye cane, n'inzira bisaba yuko ubira ivyuya. Rero ukazobona umuntu ariko arakubwira ngo uce mu nzira za bugufi, mu nzira za busamu, nuko uzosanga izo nzira zitazogushikana, ahubwo uzosanga ziguteye mu ruhombo.
kuko abakera nibo bavuze ngo inzira ya hafi yamaze abatwa. Rero nawe niba ushaka yuko wotera imbere uciye mu nzira za bugufi, nuko uzosanga ari ibintu uzosanga bitakuvyariye umusaruro, ahubwo uzosigara wicuza. Rero icyo usabwe ni ukumviriza ibintu ngira ndakubwira, hama ukagenda ubisanisha navyo mu buzima bwawe, kuko ibi ni ibintu bishobora kuba byo kugira akamaro, kandi ni ibintu utazopfa gusanga ahandi ariho hose. Rero namba wewe uba waragize imana ukamenya ngaha kuri channel yacu kuri ku mafaranga, icyo usabwe nuko ukora sabone, kuko iyo ukoze sabone bituma uzuraronka izi nyigisho dutanga ngaha, kuko ngaha duhatanga inyigisho zerekeranye n'inkundo hamwe n'amafaranga. Ibi nabyo ni ibintu usanga umuntu uwo ari we wese akeneye mu buzima bwawe. Rero nyamba ryo bariryamira ubushitse ngaha kuri urubuga nuko ukora sabone. Tukashimira n'abantu bamaze gukora sabone. Hama reka tubandanye ku kintu naco ca kabiri, abantu bashitse ku ntsinzi, uko baba baravyifashisha, uko baba barabigenjeje. Abantu rero basitse ku ntsinzi nuko ari abantu bakora cane kurusha kuvuga. Rero namba nawe buri wa muntu uvuga amajambo, ariko amajambo wavuze ntushobore kuyashira mu ngiro, nuko uzosanga ata kintu bishoboye gukora. Ikintu no kubwira namba ushaka iterambere nuko ukora ibikorwa, hama ivyo bikorwa akaba ari byo byivugira ubwavyo, apana kuvuga amajambo udakora, kuko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye. Rero nawe niwaba uvuga amajambo ariko ivyo bintu ukavuga ukaba utabikora, nuko uzosanga uhoze ukenye, ukazosanga uhoze muri urwo ruziga urimwo. Rero nuko mwokora ibikorwa, hama ibikorwa akaba arivyo vyivugira amajambo, nivyo vyoshobora kuba vyogira akamaro. Reka tugende ku kintu naco ca gatatu, abantu bateye imbere, abantu bifashisha. Ikintu ca gatatu nuko abantu bose bateye imbere nuko ari ba bantu badatinya gutsinda. Hari abantu benshi ushobora gusanga batinya kugerageza, kuko baba biyumvira yuko boshobora kugerageza ugasanga baratsinzwe, ugasanga afise nk'amahera akiyumvira yuko yasize mu kintu usanga ahombeyeyo. Ariko ico womenya nuko ata muntu n'umwe atsinda atagerageza, kandi nuko ata kintu na kimwe uzokora ngo urinde ugisikana ku ntsinzi atakugerageza waciyemwo, atakunanirwa. Kuko ubutsinzi ikintu bivako buva ku kwizera n'ama challenge ugenda urahura mu kintu, ugakora ikintu kikanka, ariko ca kintu ukakomeza kucihambira, ko kagenda uriga muri ya makosa, ahantu ca kintu canke ukagenda uraba kuntu ugenda urahakosora, niho uza gusanga ibintu bigenze neza. Kuko ico womenya, ubukire ni ikintu utazogenda ngo uhite utora ngo mwibarabara, nuko bizosaba yuko uzovunika, bizogusaba kubira ivyuya, bizogusaba gukora cane. Kuko ugiye kuraba nyamba ugiye gutangira business shasha, nuko mu ntango bizogusaba yuko uzokoresha ingufu nyinshi cane, kandi uzokoresha ingufu zose uko bizosabwa byose mpaka ico kintu kigenze neza. Ariko niwamara gukora business ukayitangira mu ntango, nuko niyamara kuzura, ahubwo uzoshobora gusanga uri kurakora ibintu bibayabaye, kandi ukazosanga ibyo bintu birakuzanira umusaruro. Rero ico no gusaba namba wowe nawo ushaka yuko iterambere ryawe ryo kuruka ku muvuduko wo hejuru, nuko ahubwo utotinya gutangura ikintu, wovuga ati reka ntangura ikintu nubwo nzogitsindirwamwo, nzogenda ndiga utundi dusha tukuntu noshobora kugihindura. Niba byiga uko ukabikora uko, nuko ntakubesha nyuma y'igihe gito gusa uzozubona wageze ku kintu cawe wipfuza, hama ugashika ku ntsinzi yawe y'iterambere. Reka tugende ku kintu naco ca kane, abantu bose ubona bateye imbere uko babikora, nawe ugashobora kwiga kwisanisha navyo, ugasanga biragize ikintu vyo kumarira. Nuko abantu ubona bose batsinze bateye imbere, nuko ari ba bantu bahitamwo abo bagendana. We nawe ushobora kuba uri wa muntu ufise abantu mugendana, ugasanga abo bantu mugendana nibo batumye utera imbere, canke abantu ugasanga nibo batumye uja inyuma. Je nije nkunda kubivuga ngaha, nkavuga ati ngira abantu batanu mugendana nkubwira uburiwe. Niba buri wa muntu ugendana n'abantu baboregwa,
nuko nawe uzosanga uri wabaye imborerwa. Niba ugendana n'abantu badafise imigambi nuko nawe uzosanga udafise imigambi. Nubwo uzoba ufise imigambi ahubwo ba bantu bazokwiza kureba ya migambi usange bakurikiye ba bantu. Niba uri wa bantu ugendana n'abantu batanu nawe ukaba ugira gatandatu, ukaba uri wa muntu ugendana n'abantu bafise intumbero bashaka kugerako mu bintu vy'iterambere, nuko nawe bitebe bitebuke uzokwiga kwisanisha n'abo bantu. Namba uri umuntu ukenye ukaba uri wa muntu ushaka kwiga kwimenyekanisha n'abantu b'abakire, nuko nawe nyuma y'igihe gito gusa uzosanga nawe wamaze kuba umukire. Kuko namba ugendana n'abakire, umukire azokubwira ati none wewe ko mbona bimeze gutya aya wokora kino kintu ntiwosanga kikuvyariye umusaruro. Ico kintu gikora uri kuritugagura, ariko nyuma y'igihe gito ubona ico kintu caguhindura ubuzima. Ubona umukire ariko arakora ikintu, ubona ico kintu aragikoze, akoze ibintu bisanzwe ariko ubone kimuvyariye umusaruro ukomeye, none nawe uzoreka kugikora gute? Rero ico nokubwira nuko womenya guhitamwo abagenzi bawe, ukamenya abantu mugendana navyo, ni ibintu vyoba vyo kugirira akamaro. Reka rero tugende ku kintu naco ca gatanu, abantu bose bateye imbere uko babikoresha. Abantu rero bateye imbere nuko ari ba bantu bakunda kwiga kandi bakiga ibintu bishobora kubateza imbere buri munsi. Namba uri wa muntu ubona ego kwiga twese ku mashuri twarize, ariko ugiye kora ivyo twize kw'ishuri si vyo uza gusanga turiko turakora mu buzima. Kuko hariya kw'ishuri hari ivyigwa twahize vyariya kw'ishuri, ariko tumaze kuvayo hari irindi si ry'ishuri dutegerezwa kwinjiramwo. Rero namba uri wa muntu ubona wize hariya kw'ishuri ugaca uvuga ati je ngaha biraheze birarangiye, ugaca winumira, nuko vraiment kugira uzoshike ku ntsinzi niko bizokugora. Kuko ugiye kuraba abakire n'abantu baguma basoma ibitabo, nyambara ibitabo vyerekanye n'ama business. Abakire ni ba bantu uzosanga begereza abantu bakabigisha ibintu. Abakire n'abantu uzosanga akemera agafata amafaranga yiwe akariha nk'amasomo, ukazosanga hari nk'ibintu kanaka azariga. Ivyo bintu uko avyiga ugasanga ariko ariga ibintu vyerekeranye n'isi, ugasanga rero ariko aratera imbere. Burya ikintu nokubwira nyamba ari wa muntu ukunda kwiga ibintu bishasha, nuko iyo wize ibintu bishasha ivyo bintu biba bishobora kukuvyarira umusaruro. Kuko namba uzi amakuru mashasha, ayo makuru ufise kuyavyaza umusaruro kandi ukomeye cane. Rero ico nobahanura nuko mwokwiga ibintu buri munsi, mukiga ibintu vyoshobora kubateza imbere. Umukire ni wa muntu namba agira aje muri business, ahubwo azobanza akaraba ba bantu abona bateye imbere muri iyo business, akagenda akabireferako, bakamusigurira bakamubwira ukuntu umuntu yoshobora kwiteza imbere, bakamubwira iyo business agiyemo ahantu hameze nabi n'ahantu hameze neza, byose akabimenya akinjiramwo ivyo bintu abizi. Nico nobahanurira nuko mwokunda kwiga, kuko vyogira ikintu vyobamarira. Reka tugende kwibanga naryo rya gatandatu abantu bose batsinze, ibanga bakoresha. Ibanga rya gatandatu nuko abantu bose bona batsinze nuko ari ba bantu bizera abo nyene. Iki rero niryo numva ndokubwire ko ari ryo banga rikomeye. Nimba uri wa muntu ubona udashobora kwizera yuko ushobora gutsinda, nuko bizorangira utsinzwe. Kuko abantu bose uzobona bose batsinze nuko ari abantu bavuga ati je ndashoboye kandi ndabona yuko ibintu biko nzobishobora. Rero niba uri wa muntu wiyumvira ikintu muri position negative, nuko ico kintu kizorangira nabi. Ariko niba uri wa muntu wiyumvira ikintu ukaciyumvira muri position positive, nuko ico kintu uzobona kigenze neza. Rero ico usabwe nuko wo kwizera wewe nyene, nyamba ugiye mu kintu ukumva yuko ico kintu yuko ukigiyemwo ico bizogusaba byose uzogikora mpaka gikunze, nivyo byoshobora kuba byo kuvyarira umusaruro. Ariko ni waja muri ca kintu umenga uri kuratatona, ukaja muri ca kintu umenga nta ntumbero ufise, mu vy'ukuri ico kintu nta musaruro kizokuvyarira. Mu vy'ukuri ico kintu kizohora kiyumbayumba, kizohora kigenda hariya na hariya. Rero namba ugiye mu kintu ntucizere wenyene, hama ucinjiremo wese, ukigendemo wese, ukore n'imbaraga zawe zose, hama urabe kuntu ibintu bizoza byiruka ku muvuduko wo hejuru. Hama ndumva ikiganiro twoca tugisozereza ngaha, ariko hari impanuro numva nogera ndabatekereye, nkuko
mwavyumvise ngaho haruguru, mwabonye yuko gutsinda atari amahirwe, ahubwo gutsinda ni ingeso ufata buri munsi, ukiga kwisanisha n'ibi bintu burimwo. Mu gihe wigize kwisanisha n'ibintu bitandatu ndakubwiye, ukiga gufata intumbero, ukiga gukora cane, ukiga kudatinya gutsindwa, hama ugahitamwo n'abantu mushobora kugendana, ukaba uri wa muntu ukunda kwiga, hama ukaba uri na wa muntu wewe nyene wizera. Nuko iterambere ryawe uzoza kubona nyuma y'igihe gito ryaje, ukabona itandukaniro riri hagati y'ubu n'itandukaniro y'ico gihe uzoba ugezemwo. Reka ndakubaza ikibazo kimwe kuri wewe, none muri aya mabanga n'irihe banga ugiye gutangira gushira mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nuko ukwandika muri commentaire, kandi niba ushaka gutera imbere mu buzima hamwe no mu mafaranga, nukore subscribe kuri Ukuri ku Mafaranga, kandi ukande na like, bishobotse n'iyi video isangize n'abandi. Tuzobonana mu yandi ma video. Ciao ciao.